Ndabaramukije bakundwa b'umwami, amahoro y'Imana abane namwe. Ya mahoro ava ku kwihana no kureka icyaha arushirize kuramira ubugingo bwanyu. Ikiganiro muriko murumva ni ikiganiro ijambo ryo munsi. Jewe ngitunganya nkongera nkanagishikiriza nitwa Iradi Ndeho kubgayo nk'abandi mwene so mugakiza. Uyu munsi hari ico ngomba kuvugana namwe mwese bakundwa b'umwami wacu Yesu Kristo. Mwebwe mwese mwahamagaye mu izina ry'Uhoraho Imana yacu. Eka kandi mbere hari n'ico ngomba kubwira wewe utarakira Kristo Yesu umwami n'umucunguzi wawe, kuko byose vyiza bikwiye kubwirwa bari n'umubiri wose, hama ngo guhitamo kwe kwa buri muntu. Mugabo nakubwira ngo ukabutarahitamo Kristo Yesu, muhitemwe bikicitwa vuba. Kuko ni wapfuga pfira mu vyaha, canke inzamba niyavuga ikigusanga mu vyaha, amaherezo yawe ni gihonomu. Ariko nimba warakiriye Kristo Yesu nk'umwami n'umucunguzi wawe, nakubwira ngo wahisemwo neza. Mugabo winjire muri Kristo Yesu, winjire neza kandi ugumemwo. Imana igufashe cyane. None rero kuri uno munsi mu kiganiro cyacu ijambo ry'umunsi hari ikigwa dufise kizomara indwi yose. Murabizi neza kubasangwa ko mu kiganiro ijambo ry'umunsi dukunda kwigishanya kuvyigwa, tukamara nk'iminsi indwi twiga ku kigwa kanaka, kugira ngo iyo minsi indwi yose buri munsi wose ugende ugira ico tubwiye, iyo minsi tukayirangiza cya kigwa twakinonosoye neza. Muri no ndwi tugiye kwiga kuri iki kigwa kivuga ngo gukurikira Yesu Kristo mu nzira y'umusaraba. Uyu numutwe w'ikigwa tugiye kumaramwo imisi igera kuri ndwi. Gukurikira Yesu Kristo mu nzira y'umusaraba. Imana idufashe cyane. Kuri uno munsi rero ico tuganira ko ni intangamarara ya kino kigwa. Mbaye kaze rero kugira ngo dushishikare kubana muri audio y'uno munsi tuyaga ku by'intangamarara kuri kino kigwa kizomara indwi yose twiga kubijanye no gukurikira Yesu Kristo mu nzira y'umusaraba. Kaze cyane. Inzira y'umusaraba niyo Yesu Kristo yadutoboreye ayikandagiramwo, atako anemanga kuyicamwo, naho ari iyigoye cyane kugira ngo agakiza kacu kaboneke. Iyi nzira y'umusaraba ni inzira igoye cyane, mugabo uwayitoboye ari we Yesu Kristo yaremanze yihanganira amarushwa n'amagorwa biri muri iyi nzira kugira ngo agakiza kaboneke. Natwe dusabwa gukurikira Yesu Kristo umukiza wacu, tugaca muri iyo nzira nyene y'umusaraba, tukihanganira imibabaro yayo yose kugira ngo tubone gukizwa no gushika mu bwami bwo mwijuru. Imana idufashe cyane. Sinzi ko mwanyumvise neza. Yesu yaciye muri no nzira y'agakiza, iyo nzira y'umusaraba, inzira y'imibabaro n'amagorwa n'amarushwa kugira ngo agakiza kaboneke. Natwe abakizwa, natwe abahamagagwa nawe dukwiye guca muri no nzira nyene tukamukurikira, tukihangana nkuko nawe yihanganye kugira ngo dukizwe. Gukizwa ni gutandukana n'isi ukifatanya n'ijuru. Kandi yindi mvugo wavuga uti gukizwa ni kwikukira ku mubiri ukisaba mpwemu yera ukaganzwa nawe. Kwibohora ku gitugu n'igitsure cy'umubiri na kameremere kawo ukisaba mpwemu yera ngo akuyobora kugaba kuganze. Gukizwa kandi ni kuva mu kinyoma cya Satani ukaba mu kuri kwa Yesu Kristo. Kandi gukizwa ni kuva mu rupfu ukaja mu bugingo, kuko gukizwa ni guharirwa ibyaha. Imana idufashe cyane. None rero kaza cyane twishimikize amajambo y'Imana, twumva ico Uhoraho Imana atubwira mu ijambo ryiwe ryera. Turasoma Abaheburayo igice cya 2 ku murongo wa 10. Dusome n'Abaheburayo 12 ku murongo wa 2 twumve icyo jambo ry'Imana rivuga. Abaheburayo igice cya 2 ku murongo wa 10, ndanze y'amajambo yiravuga ngo uzoganza isi izobaho. 10. Kuko iyo niyo yaremye byose kandi niyo ibeshejeho byose, mu kurongora abana benshi ngo ibanzane mu bwiza, vyari biyikwiye gutunganisha rwose indongozi y'agakiza kabo kubabazwa. Imana idufashe cyane. Abaheburayo 12 kuri 2 naho bakavuga ngo dutumbere Yesu wenyene. 2
dutumbere Yesu wenyene, niwe nyanduruko yo kwizera kandi niwe yagusozereye. Uwo kubw'umunezero yashizwe imbere, yihanganiye umusaraba, ntiyagira ikindi isoni zawo, abyagira iburyo bw'intebe y'Imana. Dusenge. Uragororotse kandi uruwera uhoraho, uri Imana yo kwizigirwa kandi uri Imana yo kwizerwa. Uyu munsi databuja rukundo, hari ikintu ugombye kuvugana n'ubwoko bwawe uciye mu ijambo ryawe no mu gikorwa cawe muri ministeri ijambo ry'umunsi. Nanje natoye iryo teka rikomeye cyane gose ryo gushikana iryo jambo. Ndagushimiye kubwa kano kanya keza, ndagushimiye no kubwa kino cigwa. None mw'izina rya Kristo Yesu ndagomba mwami Imana ngo muri zino audio zose zigiye kuzomara iminsi igera kuri 7 uzuvugane n'ubwoko bwawe, utahuze umwe wese igikwiriye n'ikibereye, kandi uhereye kuri iyi audio y'intangamarara. Reka Mana ugororotse wiyegeranize ku imitima ya benshi, abo Satani yanyaze ubagarukane, abatarakumenya bakumenye, abakuvuye ko bakugaruke ko, abakuri ko bari mu ntege nke bambara inkomezi, abakuri ko bashikamye baramirize mw'izina rya Kristo Yesu. Satani amaramara atsinda kugwe n'isoni, ariko ibyo ugomba bikoreke mw'isi nk'uko bikoreka mu ijuru. Ni mw'izina rya Yesu Kristo mbisabye nizera, amen. Ayo majambo y'Imana dusomye mu gitabo c'Abaheburayo igice ca 2 no mu gice ca 12 aravuga neza iby'imibabaro ya Yesu Kristo kugira ngo twebwe turonka agakiza. Ngo byabaye byiza kuhoraho Imana gutunganisha imibabaro indongozi y'agakiza kacu ariyo Kristo Yesu. Nkuko Yesu Kristo yaciye mu mibabaro akihangana nkuko byavuzwe mu Baheburayo 12:2 kugira ngo agakiza kacu kaboneke, niko natwe mu gukurikira Yesu Kristo mu nzira y'umusaraba duca mu mibabaro tugasabwa kwihangana ngo dukizwe. Imana idufashe cyane. Ibi rero tuzobivugana ko mu minsi igera kuri 7 guhera kuri no audio y'intangamarara. Kumara iminsi 7 tuzovugana buri kimwe cyose gikwiriye ngo dutahure iby'urugendo rwacu rwo kuja mu ijuru, ibyo gukurikira Kristo Yesu mu nzira y'umusaraba uko bimeze. Yesu Kristo abamera umugisha. Ku munsi wa mbere rero uvuye kuri uno munsi w'intangamarara tuzokwiga uko Yesu Kristo yatubereye akarorero mu by'agakiza kacu. Ku munsi ugira 2 tuzokwiga uko abakurikira Yesu Kristo mu nzira y'umusaraba baba bameze. Umunsi ugira 3 tuzokwishura kuri bino bibazo ngo mbega umusaraba ni iki, mbeho kwikorera umusaraba nako ni ukuhe. Umunsi ugira 4 tuzoganira kuri iki, ibigeragezo, ibipimo n'ibihano mu nzira y'umusaraba, mbega birabaho, nimba bibaho bimeze gute. Umunsi wa 5 tuzokwiga ku bintu bituma benshi bananirwa kwikorera imisaraba yabo bagatsindwa. Umunsi ugira 6 tuzokwiga ku ngaruka mbi yo guta hasi canke kugabanya umusaraba bo n'impera yo kwemanga umusaraba kugeza ku iherezo. Umunsi wa 7 ari wo munsi wa nyuma tuzokwiga kuco umukristo akwiye gukora kugira abashe kwemanga umusaraba wiwe kugeza ku iherezo. Kristo Yesu abamera umugisha naho gutaha. Nuko nshuti za Kristo, iri niryo jambo ry'Imana nari mfise nsangira namwe kuri uno munsi. Mwebwe mwese mwadukurikiranye, uhoraho Imana abahezagire cyane. Hama woba utari bwakire agakiza ukifuza kwakira agakiza, canke woba wari warakiriye agakiza ariko mu nyuma ugasubira inyuma mu vyaha, mugabo inyuma yo kumva ijambo ry'Imana ukifuza kugaruka kuri Kristo Yesu, nyandikira kuri WhatsApp yanje guteranya 265 9948883260. Izi nizo nimero zanje za WhatsApp, unyandikire kugira ngo mbigufashemwo. Nimba ugomba kwakira agakiza cyangwa ugomba gutunganya ubugingo ngo ugaruke kuri Kristo Yesu, tuzobigufashamwo. Eka nawe we ari rya mbere wumva buno butumwa bwiza ukifuza ko buzokoma bugushikira ukabusangira nacyo, unyandikire kuri izo nimero. Ibisigaye ndushiza kubamagarira bene data kwihana no kureka ibyaha, muhindukire kandi mugororoke kuko iminsi ari mibi cyane. Ibisigaye murushirize kandi kudusengera.
musengere je nk'umukozi w'Imana muri kino gikorwa, munasengere kandi na kino gikorwa ngo ora Imana rushize kukizigama no kugishigikira mu nzira zose zishoboka. Kandi turabashimira namwebwe mutubwira ko ubutumwa bwiza dutanga mu kiganiro ijambo ryo munsi buriko burabafasha bikomeye cyane gose mu by'imwemu, mu busabikanye n'abandi mufise contact zabo no mu yandi magroupe yose ya WhatsApp murimwo, ora Imana zo bibahezagirira nimwabikora mu bikunzi. Tuzokomeza kumusukurikira naho butaha, muzigamwe cyane.